Amajambo Paulo yandikiye Abanyefeso igice cya 6 dusomeye imirongo 3, 11, 12 na 13. Haravuga ngo mwambare ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Kuko abo tunigana atari abinyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi isi y'umwiza nimwe mumbi z'ahantu ho mwijuru. Kubw'ivyo mwabire canke mwakire ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye. Amen. Nuko rero dusangirira ijambo rivuga ngo ambara ibigwanishwa. Ushobora kuba wari uvyambaye ntushire hasi, igomba yensist kubwire ngo ambara ntushire hasi, ntudepoze uko urugamba ntirurarangira. Paulo yandikiye aba bantu b'Abanyefeso, abandikira ibijanye n'imibano mu miryango. Usomye mu gice cya 5 ukamanuka no gushika kuri iki gice cya 6 gushika ku murongo w'10, abandikira ibintu bijanye n'imibano mu miryango, ababwira uko abavyeyi bakwiye kwifata, uko umugore akwiye kwifata umugabo, uko akwiye kumera abana n'abavyeyi n'abashumba. Nabo nyene yarabavuzeko, arabavuga ko ukuntu bakwiye kwifata mu miryango kugira ibintu bigende neza, imibano ibe myiza. Burya hari ukuntu dutegerezwa kwifata mu miryango kugira imibano yacu hagati n'abo tubana mu mazu igende neza. Urafise inshingano wewe uwuriwe wese, waba umumama waba umupapa, baba abana baba abakozi, umuntu wese arafise uko ategerezwa kwifata kugira ngo imigenderanire yo mu rugo igende neza. Ahejeje kubabwira ivyo, niwe yaciye ababwira ngo ibisigaye rero muremesherezwe mu mwami no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Arongera ko ngo mwambare ibigwanishwa byose Imana itanga kugira ngo mushobore guhagarara mudatsindwa n'ubugunge bwa wa mugwanizi, nimutsindwe n'amayeri ya wa mugwanizi. Haleluya. Ambara ibigwanishwa niko Uhoraho agize. Narifashe nk'iryururutse rivuye mu ijuru. Rero si jewe ngira ndakubwire, ariko n'Uhoraho agira kwibutse ngo ambara ibigwanishwa. Abo tunigana ni bande? Abo tunigana, Bibiliya yavuze ngo saba inyama n'amaraso. Ngomba shimikire kuri aba bantu batatu tunigana. Tunigana na Satani, tukanigana n'isi, tukanigana n'umubiri. Ibi bintu biraturembeje. Ibi bintu tutaravye neza twohava tuneshwa, tutambaye ibigwanishwa twohava tuneshwa. Reka dutangure ubwa mbere, dutegerezwa kugwanya Satani n'abakozi biwe bose, dutegerezwa kubagwanya. Kandi rero mu kubagwanya jewe nibaza ko bitanagoye, kubera burya Yesu icyamuzanye yaje gusangangura ibikorwa vya Satani. Burya yarakoze igikorwa gikomeye. Twebwe ico dusabwa, dutegerezwa guhagarara uko yadusavye guhagarara. Dutegerezwa kwambara ibigwanishwa yatubwiye kwambara. Ahandi ho nuwave wibaza ngo uzogwana ngo gushika uvishwa amaraso, nta numwe muri twebwe aragwana na Satani gushika havishwa amaraso, nta numwe. Kuko Yesu yarakoze igikorwa gikomeye. Niho nagiye gutahurira umutamaraho wo muri Kongo, wa mutamashaje cyane, ariko aravuga ngo abantu birirwa baratakaza umwanya bagwana na Satani. Mu bisanzwe hariho abagira intambara. Icyo natahuye, ushobora kumutahura nabi, ariko icyo yashaka kuvuga, nimugwane nabi, nimwirigwe muranigana n'ivyo mutari kunigana, nimwirigwe muratakaza inguvu. Hagarara mu ijambo, umugwanisha ijambo, uhagarare neza, umugwanisha ukwizera. Turaza kubishikako. Nicyo yashaka kuvuga, kudakwiye kwimena umutwe muri vyinshi. Haleluya. Icambere rero, icambere tumugwanye Satani mu guheba ivyaha. Gukora ivyaha nibitubereye nk'abana b'Imana. Nukuri gukora ivyaha nk'abantu bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, nagira mvuge ngo ntibitubereye. Woba uri kurabikora, woba
uhanye wiyubare ejo ntukore icyaha cyangwa uyu munsi nyuma y'aha ntukore icyaha, kuko ntibitubereye nk'abana b'Imana. Ibitubereye ni ukwama dushima Imana, ibitubereye ni ukwama mu ngoro yayo tukama tuyiha icyubahiro, tuyitazira, tuyishyira hejuru. Ibyo nibyo bitubereye nk'abana b'Imana. Usomye mu cete cya mbere Yohana yanditse iki gice cya 3, aya majambo mu nkundire tuyasome uhereye ku murongo wa 4. Haravuga ngo umuntu wese akora icyaha akora iby'ubugarariji, kandi icyaha nico mugararizo. Ibi tuvyumve neza kuri uyu murongo nyene wa 4. Umuntu wese akora icyaha akora iby'ubugarariji, kandi icyaha nico mugararizo. Kandi ukoze iby'ubugarariji umenye ko umugarariji wa mbere ahari Imana izi ni Satani, kuko niwe yamugararije mu ijuru. No kuvuga ngo ukora ibyaha ucubu wa Satani, kuko niwe mugarariji wa mbere. Umurongo wa 5 uravuga ngo kandi murazi yuko uwo yahishuwe, kandi murazi yuko uwo yahishuwe kugira ngo akureho ibyaha, kandi atacyaha kiri muri we. Ngo sinabivanze, pardon. Umurongo nashaka cyane cyane n'uyu wa mbere uvuga ngo umuntu wese akora icyaha akora iby'ubugarariji, kandi icyaha nico mugararizo. Aya majambo yo hepfo kuva ku murongo wa 5 namwe nariko ndababwira ko Yesu icyaha yamaze kugisangangura, yamaze gusangangura Satani n'ibikorwa vyiwe n'imigambi yiwe yose. Umurongo w'indwi uravuga ngo umurongo wa 6, umuntu wese aguma muri we nakora ibyaha, ukora ibyaha wese ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Bana bato, umurongo w'indwi reka nsubire mu wa 6. Umuntu wese aguma muri we ntakora icyaha. Ni ukuvuga tuvuze ko turi aba Kristo, twategerezwa kwirinda icyaha uko biri kose. Twategerezwa kwirinda icyaha. Ukora ibyaha wese ngo ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Mu yandi majambo ejo nejo bundi tuzohava dusanga turiko turi kontrediza, tuvuga ngo turi aba Kristo, ngo turi abana b'Imana, ariko tukisanga turi mu vyaha, tuzoba turi ababeshi. Kuko ukora ibyaha wese ntiyamubonye ntiyamumenye. Mu yandi majambo icyari cyudukwiye nk'abakijijwe nuguheba ibyaha. Arambabwira Yohana, bana bato, umurongo w'indwi, ntihakagire uwubazimiza. Uwukora ibigororotse niwe agororoka nk'uko uwo agororoka. Uwo niwe Kristo Yesu yari karavuga, nk'uko uwo nawe Kristo Yesu nyene agororoka, natwe dukwiye kugororoka. Haleluya. Umurongo w'8 uravuga ngo uwukora ibyaha nuwa wa murwanizi. Muravyumva? Uwukora ibyaha nuwa wa mugwanizi, kuko uhereye ubwa mbere na mbere uwo mugwanizi yamye akora ibyaha. Icyatumye umwana w'Imana ahishurwa ngiki, nukugira ngo asangangure ibikorwa by'umugwanizi. Yesu twakiriye yarasanganguye ibikorwa by'umugwanizi. Amaze kubisangangura, twebwe ntitwari dukwiye kubisubiramwo nk'abakiriye Yesu. Nukuvuga ngo Yesu biramubabaza cyane abonye twongeye kuyora, kuza kuvayura, kuza gusubira muri vya bindi yaje gusangangura, yaje gushira ku iherezo, yashesha amaraso yiwe kugira ngo twozwe ibyaha byose, akabona twongeye kuja kubivayura. Arababara cyane gose. Nuko rero jewe nawe twirinde ibyaha, kuko Yesu yarabisanganguye ibikorwa bya wa mubi, nukuvuga n'ibyaha vyiwe byose. Umurongo w'9, umuntu wese yavyawe n'Imana nakora ibyaha. Murumva guma bisubiramwo Yohana. Umuntu wese akora ibyaha, umuntu wese yavyawe n'Imana ntakora ibyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntashobora gukora ibyaha kuko yavyawe n'Imana. Yagumye abisubiramwo kenshi. Ntashobora gukora ibyaha kuko yavyawe n'Imana. Umuntu wese yavyawe n'Imana ntakora ibyaha kuko imbuto y'Imana iguma muri we, kandi ntashobora gukora ibyaha kuko yavyawe n'Imana.
rero uri kuranyumviriza ntugakora ibyaha, twihanire kureka. Umurongo w'icumi uravuga ngo iki nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana b'umugwanizi, uwudakora ibigororotse wese si uw'Imana, canke uwudakunda mwene data wundi. Yarashizeho Yohana itandukaniro ry'abana b'Imana n'abana ba wa mugwanizi. Abakora ibyaha ni abana ba wa mugwanizi, abadakora ibyaha nibo bana b'Imana. Twiranje rero turabe aho dukwiye guhagarara. Imana idufashe cyane gose. Usomye icete cya mbere, mumbabarire uyu munsi ndaza gusoma amaverse menshi kugira ngo tuvyumve gose ico Bibiliya bivuga ko n'impamvu dutegerezwa kwambara ibigwanishwa kugira ngo tugwanye wa mugwanizi. Icete cya mbere Petero yanditse igice cya 4 umurongo wa mbere gushika ku wa 3, duca dusimbira ku murongo w'indwi. Haravuga ibijanye n'ivyo kureka icyaha. Nuko kuko Kristo yababarijwe mu mubiri, mwitwaze nk'ibirwanishwa bene uyo mutima, kuko ubabarijwe mu mubiri abamaze kureka icyaha, kugira ngo amare iminsi isigaye akiri mu mubiri atagikorera ibyifuzo by'abantu, ariko akora iby'Imana igomba. Aya majambo murayumvise, jewe nayasomye nayumvise, icyo ntegerezwa gukora nacumvise. Aha nazaniye namwe ngo umuntu wese yisubiremwo, kandi turangije gusangira aya majambo umuntu wese afate ingingo yo gukora ivy'Imana igomba, kugira ntitubandanye dukora ivyo wa mugwanizi agomba. Umurongo wa 3 uravuga ngo kuko igihe cyashize gihagije gukora ivy'abanyamahanga bakunda gukora, no kugendera mu ngeso z'isoni nke, nizo kwifuza, nizo kunohogwa n'inzoga, no kudandahirwa, no kurundana aho bateretse, kuja kuvumba aho bateretse ngo abagenzi barateretse nawe ukaja kurundanaho, n'ibizira byo gusenga ibigirwamana. Bibiliya iravuze ngo igihe gishize kirahagije cyo gukora, kuguma dukora iby'abanyamahanga bakora birahagije, kuguma tuboregwa nk'abanyamahanga birahagije, kuguma dusambana nk'abanyamahanga birahagije, kubesha nk'abanyamahanga birahagije, uku ni kuhoraho agize birahagije. Igihe giheze ubigenderamwo, ubikora, Imana igahora, ukwibaza kwihwanye nawe. Nagira ndakubwire ngo birahagije, kandi ko avuze ngo birahagije, inyuma yashobora gukora akantu. Rero kubw'ivyo ufata ingingo yo kuvuga ngo vy'ukuraho nabigendeyemwo birahagije. Abanyamahanga banohogwa na vino, banohogwa n'inzoga, kwifuza ibi nivyo bagenderamwo, kurundana aho bateretse irigara ry'abagenzi, aho bateretse amamusteri, ibiyeri, amahenikene, akaba ariho barundana. Uyu munsi ugasanga n'abakizwa bagiye kurundana aho bateretse amahenikene, amamusteri, ibiyeri, imiruturutu n'ibindi bitandukanye, ugasanga barundanye baricaye, ugasanga bicaye. Nagira ndakubwire ngo Bibiri yivuze ngo igihe kirahagije ubimazemwo kirahagije. Imana ivuze ngo ase, Imana ivuze ngo ase, mwavyumvise? Imana ivuze ngo ase, igihe ubimazemwo kirahagije. Ico baciza nuko tubihagarika. Umurongo w'indwi uravuga ngo ariko umuhero wa byose uri hafi, nuko nimuhugumbe mwirinde kugira ngo mubone uko mushishikara gusenga
abantu bari muri ibi ntibashobora gusenga. Niyo basenga basenga ibyabo nyene, basenga ibyabo ibihuye n'ibyifuzo byabo, ntibasenga uko mwemu abarongora. Rero kumuhero wa byose uri hafi, igihe umuntu amaze muri ibi bintu bya wa mugwanizi kirahagije. Harageze yuko umuntu wese yirinda, abiheba, afata ingingo kugira ngo abone uko ashobora gusenga, abone uko ashobora guhamagara Imana, abone uko ashobora kubana n'Imana, yamaze guheba ibikorwa vya wa mugwanizi. Ikigira kabiri, kwirinda ibyo dusamaza vyose. Aha ndacyari kuri kugwanya Satani, ko dutegerezwa kugwanya Satani mu kwirinda ibyo dusamaza vyose. Petero yaravyanditse mu cete ciwe ca mbere igice ca 5 umurongo w'8 n'uw'9, aravuga ngo mwirinde ibiboreza, mwame mugavye umurezi wanyu ariwe wa mugwanizi Satani, agendagenda nk'intambwe yivuga arondera uwarotsa. Tube maso, twirinde, nidusamare, nitwangaza imitima. Reka kwiboreza, reka kwiboreza ujana n'ibitagira umutwe n'amaguru. Uboregwa udandahigwa amahera. Hari igihe aboreza abantu, hari igihe ibyubahiro biboreza abantu, hari igihe nyene ugasanga n'abantu basubiye no kunywa inzoga kubwo icyubahiro aje mu bandi banyacubahiro, yari yaramize Yesu. Oya, nimwirinde, muze twirinde, tube maso, nidusamare. Satani wa murezi wacu aguma turega, agenda ku murango no mwijoro yivuga nk'intambwe kugira ngo arondere uwarotsa muri twebwe. Arotse abasamaye, arotse abadandahiwe, aborotse ababorewe, arotse abariko barangaza imitima mu bitagira umutwe n'amaguru. Twirinde ibyo dusamaza byose wa mugwanizi abura hadukura. Tube maso, twirinde ibiboreza. Ibiboreza si inzoga gusa, abazinywa bobo bariko baravyumva, ariko hariho n'ibindi biboreza atari inzoga. Twirinde rero kudandahigwa, twirinde akaboregwe, ariko tugume tugavye. Umuntu yaborewe ntashobora kugaba. Wapi? Waborewe nta kenge. Waborewe wapi? Waborewe umuntu ntakontorora n'ivyo akora. Umuntu yaborewe mwama mubona umuntu muzima n'ikaruvati ashobora guhagarara hajya kwibarabara atazi ko hari n'abamubona akagira ivyo agira, kandi atanzoga zimuriko atavyo yokora. Rero bavuze ngo mwirinde ibiboreza, nukugira ngo dushobore kwama tugavye. Tutaborewe birakunda ko tugaba. Ikigira gatatu, kugira ngo tugwanye Satani, mu gukura mu kwizera. Dukure mu kwizera niho tuzomugwanya Satani, kandi vy'ukuri azoduhunga. Dukure mu kwizera. Umurongo w'9 uravuga ngo mumugwanye mufise ukwizera gushikamye, muzi yuko imibabaro ihwanye n'iyanyu ishitswa kuri bene data bari mw'isi. Mumugwanye mufise ukwizera gushikamye. Dukure mu kwizera, tugire ukwizera kudahungabana. Haleluya! Tugire ukwizera kudahungabana gushikamye. Nico gituma Imana atacitakoze kugira iduhe ibikenewe vyose mu nzu y'Imana kugira ngo dukure mu kwizera. Imana yarakoze vyose, yaraduhaye vyose kugira ngo dushobore gukura mu kwizera, hanyuma tuba abantu bashikama mu kwizera. Imana yarashize mu ishengero, ishiraho intumwa, ishiraho abavugishwa, ishiraho abavuga butumwa, ishiraho abungere, ishiraho n'abigisha, mu ntumbero yo kugira ngo dushobore gukura mu buryo bw'imwemu. Usomye aha mu Banyefesi igice cya 4
ku murongo wa 11 kumanuka hepfo. Umurongo wa 12 uvuga ngo kugira ngo abera babone gutungana gose, nico gituma yashize hayo mabango yose. Icyo usabwa kuraba, mbega kubera iki ntakura mu kwizera, biva kuki? Kubera iki ntakura mu kwizera? Kumbure biva yuko kumbure aba bantu Imana yashizeho utabumviriza, canke niyo ubumvirije bica mu gutwi kumwe bigaca mu kundi. Kumbure ntuza mu nzu y'Imana ngo wumvirize ivyo bariko baragabura, ariko Imana yabashizeho kugira ngo abera batungane gose. Umurongo wa 13 uvuga ngo kugeza aho twese tuzoshikira kukugiriranira ubumwe buva ku kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza aho tuzoshikira kuba abantu bakuze no ku rugezo rw'ubwinshi bwo kunengesera kwa Kristo. Rero arongera ko ngo kugira ngo dushire ubwana, ku murongo wa 14, kugira ngo dushire ubwana nituzungazungishwe n'imipfunda ngo tujanwe irya nino n'imiyaga yose y'inyigisho n'amangetengete y'abantu n'ubugunge bwabo bw'uburyo bwinshi bubazimiza. Yesu nashimwe cyane. Iby'Imana byose yategerezwa gukora yarabikoze mu ishengero yahashize ibikwiye. Uretse aya mabango yashizeho, ikiha abantu ingabire za mpwemu yera. Abantu baragira ingabire bashobora gukoresha, ukaronka ibikenewe kugira ushobore gukura mu buryo bw'impwemu, uve mu bwana. None ni kubera iki usanga umuntu amaze imyaka 10 atarakura, asanga umuntu amaze imyaka 20 mu nzu y'Imana adakura? Biva kuki? Biva kuko wafashe minenegwe ibi Imana yatanze mu nzu yayo kugira ngo abantu bakure. Kuko ubironka uvyitaye ukabikurikira, wokura mu kwizera ku buryo utongera kuzungazungishwa n'imipfunda y'inyigisho zitarizo n'ibindi bizimiza. Imana idufashe cyane. Rero kugira tugwanye Satani, mwavyumvise abakora ibyaha na ba wa mugwanizi, dutegerezwa guheba ibyaha, dutegerezwa kudasamara, dutegerezwa gukura mu kwizera kugira tugwanye Satani nawe aduhunge. Ikigira kabiri, dutegerezwa kugwanya isi. Nababwiye iki ni kigira gatatu turiko turanigana mu gihe nk'iki. Icyambere mu kugwanya isi, kirazira gukunda isi. Kugira ngo bikunde ugwanye isi, kirazira kuyikunda. Yohana yaravyanditse mu cete ciwe ca mbere. Gukunda isi bituma twankana n'Imana. Kumata kw'isi bituma twankana n'Imana. Rero ntugakunda isi n'ibiri mw'isi. Umurongo wa 15 muri kicete ca mbere yanditse mu gice ca kabiri haravuga ngo nimugakunda isi canke ibiri mw'isi. Umuntu niyakunda isi, ugukunda Imana, ugukunda Data wa twese ni kuzoba kuri muri we. Umuntu niyakunda isi bizomutera kudakunda Imana. Nimuze rero, kubera iki wumva udakunda Imana? Kumbure wosanga ukimatanye n'isi, ukunda ivy'isi gusumba Imana. Ukunda ivy'isi, nagira ndakubwire yuko gukunda Imana bitazoba muri wewe. Rero twiyubare nidukunda isi n'ibiri mw'isi. Umurongo wa 16 uvuga ngo kuko ikiri mw'isi cyose ari ibyifuzo by'umubiri. Kuko wohava wibaza ngo ibyo biri mw'isi n'ibiki? Ibiri mw'isi ni ibyifuzo by'umubiri, ibyifuzo by'amaso, ubwibone bw'ubugingo, bitanduruka kuri Data wa twese, ariko byanduruka mw'isi. Ibyo byanduruka mw'isi, ukaba ibyifuzo by'umubiri bigukwega. Erega burya gusambana bihera mu kwifuza. Ukaza usanga ubusambanyi bwakurikiye. Ubwibone bw'amaso, ibyifuzo by'amaso, ibyo urabisha amaso ukavyifuza. Nariko ndasoma ibwirizwa rya 10 aho Yesu yavuze muntu bwa mbere natahuye cyane mu buryo budasanzwe rijya bwirizwa rya 10.
ngo ntukifuze iby'abandi. Nasanze ari ikintu gikomeye. Wamengo nk'ibisomo bwa mbere n'ibintu bisanzwe. Ntukifuze iby'abandi ni ukuvuga ngo urashobora gucumurira mu kwifuza iby'abandi. Hariho umuntu yifuza iby'abandi ku buryo abyifuza agakora igishoboka kugira ibyo abandi bafise abironke. Ugasanga arivye aronka imodoka abandi bafise, ugasanga arivye aronka inzu abandi bafise, akajya ibiturire kugira ariko ararondera kumera nk'uko abandi bameze. Imana idufashe cyane. Ibyifuzo by'amaso, ubwibone bwo muri kino gihe, ubwibone bwo kubaho kubera bimeze neza, ugasanga ubwibone bwaduze, ukaba nka wa mutunzi yikubita mu gikiriza ati jewe umutima wanje nurye uhage, ibizontunga byose ndabifise. Imana iramubwira iti wibone by'ukuri, kandi n'ibyo ufise ari je nabiguhaye, ari je natumye urima ukimbura. Uyu munsi iri joro nyene ubugingo bwawe urabwakwa. Ubwibone bw'ubugingo biragahera, kuko ntacyo dufise tutahawe n'Imana, nitukibone ngo dufise ibyo turushije abandi. Hariho udukobwa usanga ari twiza, ugasanga amafyeri yaratumaze ngo bufise ngo amataye meza. Hariho abapfuye bafise nziza kukurusha. Muri adolescence rero urabona ko ariho forme itangura kuza. Ntukamwambike iyitarara nk'iyi, atambaye ya yindi yerekana yuko byagenze neza, forme yamaze kuza ngo iboneke. Ndagusabye mwaba jeune fille, ndabinginze nimba Imana yaraguforomye, icompa ukamubishimira Imana kufise forme nziza. Imana yo gukoresha ibidasanzwe nkuko dusoma muri Bibiliya, abakobwa Imana yagiye iratora ba Esther ngo bari abakaranga. Nawe izokigukoresha nk'umukobwa w'akaranga. Mwari muzi yuko ubwiza buvuga ubutumwa bwiza. Uraza uhagaze imbere hariho ibitagenda, iminwa yarahengamye, abantu barunama ntibanakurabe bakagira isoni, ariko uri mwiza deja baba atire nubwo bwiza, hanyuma bagaca nyene bakuraba baraba n'ivyo uvuga. Narabashingiye ntawe umuntu yandavye mu kanwa yaje avuze ko aje kungaya, nguwa mutambukanye w'umukuru w'igihugu w'i Burundi, ngo reka nje kuraba ngo aje yiteguye kungaya. Mugabo rero njangiriga ubuntu aca ashima inyenyi. Yashimye inyenyi kubera yarasanzwe anayikunda, acaguma ndaba mu kanwa aho kungaya, acaguma araba mu kanwa. Amajambo ndiko ndavuga yayumvise yose kuva kujyambere makameze, acarakizwa. Arambwira ati ndakwinginze, ibaze dusohotse niwe wa mbere yaje kunyambira. Dusohotse acambwira ngo ndakwinginze unyakire untabare unsengere, uzoba ukoze cyane. Canamubwira nti duga hejuru muri etage ya 4 mu cyumba iki niki, nca ndakwakira kubera twariko turakoreraho nashikiye. Hanyuma ndamusengera nsanga yari yarapfuye agenda. Niwe yanambwiye yuko yaraje aje kungaya, aje kunsuzugura, kandi ko yaje ku nguvu. Umumama bakundana n'umuhungu wiwe yamuzanye ku nguvu, kubera atashaka rero yuko uwo muhungu wiwe bigenda nabi, aca aremerera uwo yari kuba inabukwe araza. Rero yari yaje adashaka. Ubwiza rero, ubwiza budutere gushima Imana, ahubwo budutere gukorera Imana, kuko bazoraba ubwo bwiza bitume bumviriza ibyo uri kuravuga. Rero kwishima ubwibone bw'ubu bugingo ngo mezuku ngo fisiki biragahera mu izina rya Yesu. Ibyo nivyo byo mu isi. Ariko Yohana yari karatubwira yuko dukwiye kwirinda tugatandukana navyo. Isi irikirashirana n'ivyifuzo vyayo. Mbega tuyimate ko bigende gute? Irikirashirana n'ivyifuzo vyayo. Umurongo wa 17 iri kuvuga kandi isi irikirashirana n'ivyifuzo vyayo, ariko gukora ivy'Imana igomba yamaha ibihe bidashira. Kwisi irikirashirana n'ivyifuzo vyayo bisigura ko abayimaseko bazoherana nayo, bazojana nayo, bazopfa nibongere kwibukwa ukundi. Ariko abakora ivy'Imana igomba
batamase ku isi ariko bamase ku vyo mw'ijuru, barangamiza ivyo mw'ijuru, bashira umutima ku vyo mw'ijuru, abo bazokwamaho ibihe bidashira. Tuvuge ngo amen. Kandi twifuze gukora ivy'Imana igomba kugira tuze twameho ibihe bidashira. Mu kugwanya isi kirazira gucudikane nayo, kirazira gucudika n'isi. Gucudika harimwo ubucuti, kugira inshuti isi. Ndagira ndagusuhuze yuko ucuditse n'uwutariwe. Gucudika n'isi uzoba ucuditse n'uwutariwe. Gucudika n'isi bituma twanka Imana. Niko Yakobo yanditse igice cya 4 umurongo wa 4. Yemwe basambanye, nimuzi yuko gucudika n'isi ari ukwankana n'Imana. Nuko umuntu wese agomba kuba inshuti y'isi aba yigize umwansi w'Imana. Ibaze kwigira umwansi w'Imana ubibona kubwo kumata ku isi. Imana idufashe cyane. Ikindi gikwiye gutuma tugwana n'isi tukayinesha nuko mwemu arapfuha. Kandi murabizi n'Imana yacu irapfuha, kandi ahuko iguhomba yofuma iguhomvya. Rero niyagupfuhira uzohava wisanga yaguhombeje. Yakobo 4 umurongo wa 5 yavuze ngo canke mwiyumvira yuko ivyanditswe bivugira ubusa, ngo uwo mwemu yagerereye muri twebwe atwikundiriza apfuha. Arapfuha, aradufuhira. Rero kirazira kumatana n'isi. Waramenye umukiza mwemu yera ari muri wewe, ntukamatane n'isi. Imana iragwanya bibone, iragwanya bibone, kandi ubwibone twabonye yuko uri muri vya bindi biri mu isi. Ubwibone kwigwanya bibone rero kugira ntikugwanye, ndakwinginze uve mu isi ariko ushira umutima ku biri mu ijuru. 6 umurongo wa 6 aho nyene haravuga ngo ariko itanga ubuntu burushirije, nico gituma ivuga iti Imana igwanya bibone ariko abicisha bugufi ikabaha ubuntu. Imana idufashe rero tutandukane n'ubwibone. Igikwiriye rero, igikwiriye tugamburukire Imana. Tugamburukire Imana nk'abana ikunda. Twegera Imana nayo izotwegera. Tugwanye Satani nawe azoduhunga. Ibyaha umuntu wese abikarabe, nukuvuga ngo atandukane navyo. Reka kugira imitima ibiri, utambikize ntukonje ntubire, hamwe umengo uri mu vy'Imana handi umengo ntubirimwo, hamwe umengo urashigikiye abera abakristo, wagera mu bapagani ugashigikirana n'abakristo. Reka kugira imitima ibiri, twiyeze imitima, nukuvuga ngo tubabera nkuko nayo ari yera. Muraza kubisoma aha ku murongo w'7 n'umurongo w'8 kugira ngo tubandanye kubijanye n'ivyo kugwanya umubiri. Kugwanya umubiri ndi kuri vya bintu bitatu dutegerezwa kunigana navyo mpaka tubinesheje. Dutegerezwa kugwanya umubiri vyanka vyakunda. Turwanya umubiri mu kureka kuwitwararika, apana kureka kurya, sivyo nshaka kuvuga. Mu kureka kwambika umubiri, sivyo nshaka kuvuga. Ariko dutegerezwa kugwanya umubiri mu kureka kuwitwararika kuruta uko twitwararika ivy'imwemu, ivy'Imana. Abaganzwa na kameremere nibo bitwararika ivy'umubiri cyane gusumba uko bitwararika iby'imwemu. Ariko uganzwa na mwemu wese ategerezwa kwitwararika ibya mwemu nkuko mu Baroma 8:5 havuga. Kuko abaganzwa na kameremere k'umubiri bitwararika ivy'umubiri, kandi abaganzwa n'imwemu bitwararika ivy'imwemu. Uganzwa na kameremere uzokwisanga uri kuritwararika ivy'umubiri gusa, ni wibuke kwitwararika ibya mwemu. Rero nituganzwe na kameremere kandi mwemu yera ari muri twebwe. Tuganzwe na mwemu bikunde duce twitwararika ivy'imwemu. Kwitwararika ivy'umubiri bizana urupfu nkuko yavyanditse kuri uyu murongo wa 6 ahanyene mu Baroma 8. Aravuga ngo kwitwararika ivy'umubiri bizana urupfu
ariko kwitwararika ibya mwemu bizana ubugingo n'amahoro. Haleluya! twitwararika ibya mwemu tugira ubugingo n'amahoro muri twebwe. kwitwararika iby'umubiri uzosanga bikuzaniye urupfu, upfe uherengetera ubutakigaruka. ariko murize twitwararika iby'imwemu tugira ubugingo budashira muri twebwe, kandi tukiri muri uyu mubiri tugira amahoro ashitse mu mitima yacu. ikindi, kwitwararika iby'umubiri bitera kwanka Imana, navyo nyene bitera kwanka Imana, nk'uko kumatana n'isi bitera kwanka Imana, no kwitwararika iby'umubiri bitera kwanka Imana. Abaroma 8:7 haravuga ngo kuko kwitwararika iby'umubiri gutera kwanka Imana, kuko kutumvira ibyagezwe n'Imana kandi kudashobora kuvyumvira. muze twitwararika iby'imwemu, tureke kwitwararika iby'umubiri, bizoca bitubuza kwanka, bizoca bitubuza gukunda Imana. abaganzwa na kameremere k'umubiri ntibashobora guhimbara Imana na gato. rero abaganzwa na kameremere k'umubiri ntibashobora guhimbara Imana. kameremere kama kavyutse, kameremere ari igihe umuntu yiyorobeka gatoya, mugabo umuhaye iminota mikeya akiyorobeka akiyengenga imbere yawe akigirisha, mugabo umuhaye iminota mikeya kameremere ivyutse yo guca ku mutwe. Abaroma 8:8 haravuga ngo kandi abaganzwa na kameremere k'umubiri ntibashobora guhimbara Imana. Imana idufashe cyane. aya n'amajambo Pawulo yagiye arahanura Abaroma. tumenye neza rero dutegerezwa kunesha ibyo dukoreshwa na kameremere k'umubiri. dutegerezwa uko biri kose umenye ko dutegerezwa kubinesha. ibyo wahora ukoreshwa na kamere k'umubiri utegerezwa kubinesha, kugira ngo uzugira iherezo ryiza, kugira ngo ubane n'Imana ukiri muri uyu mubiri, mubane mukundana, mubane muri amahoro, mubane muguwe neza, mubanye neza. utegerezwa kubinesha ibitegwa na kameremere k'umubiri, kuko Imana yatumye umwana wayo afise ishusho y'umubiri kugira ngo atsinde icyaha kiba mu mibiri yacu. nta gwitwazo na rumwe rero dufise rwo kutanesha ivy'umubiri wifuza, kandi Imana yaratumye umwana wayo w'ikinege ngo kugira aneshe isi, aneshe n'ibyaha biba muri twebwe. nta gwitwazo dufise. mu izina rya Yesu Kristo dutegerezwa kunesha. vuga ngo amen. erega reka tuvuge ngo amen bibuko, kuko mu kanya gatoya Satani usanga yakubise hasi umuntu. reka dusome aya majambo Abaroma 8:3-4 haravuga ngo ibyagezwe bitashoboye gukora kuko bifise intege nke kubw'akameremere kacu. Imana yatumye umwana wayo afise ishusho y'umubiri w'icyaha kuba ikimazi c'icyaha, atsindisha icyaha kiri mu mubiri. murumva nta gwitwazo dufise, kugira ngo iby'ibyagezwe bibwiriza bishikanwe muri twebwe, tutagenda mu buryo bwa kameremere kacu, ariko tugenda mu buryo bwa mwemu, turongorwa na mwemu. Imana idufashe cyane. Pawulo yaragerageje kugwanya umubiri wiwe, atubera akarorero keza, n'akarorero keza mu ntumbero yo kugira ngo ntazareke kwemegwa, ntazo hava asanga yarangije nabi. yatubereye akarorero. yaravuze ngo ngwanya umubiri wanje. mu cete cya mbere yandikiye Abikorinto igice c'9 umurongo wa 27 aravuga ngo ngwanya umubiri wanje nkawuhindura umuja, kugira ngo kumbure maze kwigisha abandi nanje ubwanje sinze mboneke ntemewe. Pawulo yaragwanya umubiri n'intambara, yaguma agwana n'umubiri, akawugwanya, akawukubita maka, akavuga ati wa mubiri we sindakwemerera ibyo ugomba.
sindakwemerera, akawugwanya mu ntumbero yari afise intumbero ivuga ngo kugira ngo ninamara kwigisha abandi nanjye sinzoboneke ntemewe. Mu yandi majambo, uko twigisha abandi tugende tugwanye imibiri yacu kandi tuyineshe, kugira ngo nitwamara nyene kurangiza uru rugendo nituzoboneke ko tutemewe. Burya uku kugwanya umubiri niko kwatumye yatura aravuga ngo nagwanye intambara nziza. Erega intambara yagwanye yari iy'umubiri, yongera yagwanye n'umubiri, agwana n'isi, agwana na Satani. Ararangiza aravuga ngo kubera yanesheje umubiri ngo nagwanye intambara nziza, ndangije urugendo, kubw'ivyo mbikiwe igitsibo cy'ubugingo. Icyo Imana itazi kubesha yabikiye abayikunda. Yaragwanye intambara nziza, natwe tugwana intambara nziza abasha, kugira ntituzoboneke tutemewe kuri wa munsi. Nyerega gupfa ni kimwe, gupfa turashobora gupfa, ntihagire n'umenya ko twarangije nabi, ntihagire n'umenya ko twarangije nabi. Ariko hari umunsi bizogaragara, hari umunsi bizogaragara yuko abantu barangije nabi. Hajya abantu baragenda bagahamba bakavuga amajambo, ariko umuntu yarangije neza hari umunsi bizogaragara ko yarangije neza, yagwanye intambara nziza. Abaroma 8:13 yavuze ngo Pawulo, kuko namba twitondera ivy'akameremere namba mwitondera ivy'akameremere kanyu nimuzobura gupfa. Tuzopfa nabi nyene, tuzopfa duherengetere, ariko nimwica ivy'umubiri ukora muvyicishije impwemu muzobaho kandi tubeho ibihe bidashira. Haleluya. Arongera arabahanura mu gice cya 13 umurongo wa 4. Ndiko ndanyaruka kugira umwanya sindawumare. Ariko mwambare umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Nimuze twambare umwami wacu Yesu Kristo, kandi nimubabara ivy'umubiri ngo mukore ivyo wifuza. Iyi ni impanuro yaduhaye mu ijambo ry'Imana. Imana idufashe nitubabara ivy'umubiri, umubiri ntuduhende ngo dukore ivyo wifuza. Umubiri ruguhenda utembanwa n'umuvo, ugiye utagaruka, reka kuja ndaja. Tubiririmbe. Umubiri uguhenda utembanwa n'umuvo, ugiye utagaruka, reka kuja ombe mugenzi ngesoza zimurikira abandi bose iby'umwami Yesu agomba nuko two mugumako. Uyu mubiri uduhenda uzotembanwa n'umuvo, ugiye utagaruka. Ikidukwiye tureke gusamara, tureke kwanjanjwa, tureke kubifata minenegwe, ahubwo twambara ibigwanishwa byose Imana itanga, kugira tuzoshobore guhagarara tudatsinzwe ku munsi mubi. Nimuze twambara ibigwanishwa nsozera, twambara ibigwanishwa Imana itanga. Pawulo yaciye abibabwira, arabibabwira ibigwanishwa bakwiye kwambara kugira ngo ntibazoshobore kuneshwa ku munsi wa mubi abateye. Arababwira ngo icyambere dukenyeze ukuri, arababwira ngo dukenyeze ukuri. Ukuri ni Kristo, ukuri ni Kristo. Tumukenyeze, tugende tumwambaye, tugende ari muri twebwe. Na Pawulo yarabibahanuye. Abaroma aravuga ngo nimwambare Yesu Kristo, niwe kuri. Haleluya. Twambare n'ukugororoka. Ukugororoka kuzanwa no kwizera umwami Yesu. Mu yandi majambo, twizera umwami Yesu, aho tuzonesha isi, tuneshe Satani, tuneshe n'umubiri. Ikigira kabiri yababwiye mwambara ibirato.
ariko kwitegurira kuvuga ubutumwa bwiza bw'amahoro. Nimuze twambare ibirato tugende turavuga ubutumwa bwiza. Erega uko tugenda tuvuga ubutumwa bwiza biratubamwo na twebwe. Uko tugenda tuvuga ijambo ry'Imana riratweza, kuko Yesu yasize asenze aravuga ngo Mana ubeze mukuri kuko ijambo ryawe niryo kuri. Uko natwe tugenda turivuga turezwa, turatunganywa. Nico gituma buryo umuvuga butumwa iyo ahebye igikorwa ciwe cyo kuvuga ubutumwa bwiza wisanga wagiye kera, wisanga waguye, wisanga wasubiye mu isi, wisanganye n'umubiri wagutwaye, uzobirabe. Kandi kuvuga ubutumwa bwiza twibukanye ko umuntu ategerezwa kubuvuga ngaho imbere y'ishengero. Oya, ni hanze, tuvuge mu kibano, tuvuge ku kazi aho dukorera, tuvuge mu isoko, tuvuge aho tugeze hose. Hanyuma tugende turezwa muri iri jambo, tugende turagororoka. Haleluya. Ikigira gatatu kigwanishwa yababwiye, arababwira ngo nimwakire inkinzo yo kwizera. Inkinzo idukingira imyambi ya wa mubi, ibitero vya wa mubi. Ukwizera ni nkinzo. Burya nutakura mu kwizera Satani azokwama yagukubise hasi. Kwizera ni ikintu kidukingira cyane. Burya Satani araza abizera, arazi n'abatizera, araza abakuze mu kwizera, arazi n'abaguma ari abana bamaze imyaka n'imyaka mu vya Yesu, bitwa ngo bari mu vya mwemu, ariko batagira ukwizera na gukeya. Satani arabazi, bene barabubira ugasanga yabakubise hasi. Muze dukure mu kwizera, izotubera inkinzo idukinyira imyami ya shetani yakumuriro. Haleluya. Ukwizera nitwakura mu kwizera bizogenda bizimya imyami ya wa mubagenda araturasa yakumuriro. Hazi ibitero bisanga urahagaze neza mu kwizera, ubibwire ngo wabiterowe nusumba bimwe byari vyaje ariko vyararenganye kubera uhagaze neza mu kwizera. Ariko abadahagaze mu kwizera uza wumva turapfuye, turagowe, turandagowe, ndapfuye, agaca agenda biyagira abantu bose, aho gusenga, aho kubibwira Yesu, aho kugwanisha ijambo ry'Imana, akagenda bibwira abantu bose. Nimuze twambara ukwizera, niko kuzozimya imyambi ya shetani. Arababwira ngo mwakire inkofero y'agakiza. Nukuvuga ngo agakiza kacu kagaragarira abantu bose. Ninde mwabonye adomeka itara akaryubika kw'igisimbo? Itara ryaka ntushobora kuryubika kw'igisimbo. Nimba tuvuga ngo umuco waratwakiye, amatara yacu rero yame yaka abantu bayabone. Nukuvuga ngo agakiza kacu kagaragare kukaza. Pana hamwe abantu bezita bakavuga ngo bari bambwiye ngo nakara kijijwe ngo none ko atavyo mbona. Oya, bikagaragara. Hari n'abagenda bajana nabo bagenzi babo mu kabare, bikanka ko bagaragaza ko bakijijwe, agafata izo nzoga kubera nyina adakeneye kubona ko bakijijwe, adakeneye kubereka ko akijijwe. Reka umuco twakiriye umurikira abandi, ugaragarira abandi. Agakiza bavuze inkofero no kuvuga iraha haboneka, no kuvuga ngo agakiza kacu kaboneke, kagaragare. Arababwira ngo mwakire inkota ya mwemu, niryo jambo ry'Imana. Beneda, tugira ijambo rigwiriye muri twebwe, tugira ijambo rigwiriye muri twebwe. Ijambo ry'Imana turisome ku murango mwijoro. Nukuri udasoma ijambo ry'Imana urumuhombe nuzoronka ico ugwanisha. Bavuze ngo mwakira ijambo nukugira ngo kugira imirongo mu mutima wawe, imirongo ugendana mu mutima udafise na Bibiliya. Iyo mirongo utegerezwa kuyitunga kugira uneshe. Imirongo iseruka hamwe umubiri ugufashe mpiri ngo gukubite hasi, hagaca haza imirongo ya Bibiliya ikuzibira gukora icyaha umubiri uri kuragusunikiramwo, hamwe isirikira gukwega ngo uje gukora ibinabiriya, ugaca wibuka imirongo ya Bibiliya ikubuza kujana n'isi, ugaca ushobora kunesha. Ahandi ho atajambo ry'Imana nituzomunesha Satani, kuko Satani warazi Bibiliya. N'abapfumu baragura bafise Bibiliya. Shaka kubwira ngo Satani arazi ama verset biblique, uvyibuke ko ariyo
yari aragwanisha Yesu inyuma ya misi 40 n'amajoro 40 yisonzesheje. Imirongo ya Bibiliya niyo yamuzanira ngo handitswe ngo arabizi ivyanditswe. Rero tutamenya ivyanditswe ngo tubigendane mu mutima, ashobora kudukubita hasi mu kanya gatoya. Rero tuze turasoma amajambo y'Imana. Icyanyuma yababwiye aba banyefeso ngo musengere muri mwemu ibihe byose, atari rimwe rimwe, ibihe byose, nukuvuga ubudasiba. Dusenga ubudasiba, naco nikigwanisho dutegerezwa kwambara muri no misi ya nyuma. Mu bihe by'iherezo twambara ikigwanishwa cyo gusenga ubudasiba, amasengesho abubuzima. Uhinduka amasengesho wewe nyene ubwawe, hamwe ahugeze uri mu modoka usenge, uri mwibarabara usenge, uri muri biho ata muntu uri kurakira wisanga uri kurasenga. Hamwe amasengesho aba automatique, ahugeze ugiye kuryama ukumva amasengesho ari karadudubiza, wavyuka ukayavyukiramwo. Uri muri dushe ukumva amasengesho ari karadudubiza, uri kuronsa umwana ukamwonsa uri mu mpemu, uri kurasenga, uri kurarima aho abarima, uri kurakora ibinabiriya ukumva umutima wawe uri kurasenga. Birashoboka, ibi bintu birashoboka mu izina rya Yesu, birashoboka. Reka rero tubigire umwimenyerezo wo gusenga ubudasiba, bibe muri twebwe. Ibi nivyo bigwanishwa yabahaye, ambara ibigwanishwa byose Imana yatanze, vyambare. Nacu uzokwireguza, Imana yarabitanze ibigwanishwa. Uzovuga ngo naneshejwe na Satani, erega sinari mfise ico kumugwanisha. Yarabitanze byose. Nico gituma Paulo yabyandikiye Abaroma, nimwambare ibigwanishwa byose Imana itanga, nimuvyambare mubigendane. Bavuze kwambara, kutava muhira utambaye, kubera ko ibigwanishwa bidwanya Satani. Uva muhira ubisize, ukumva umengo ntacyo bikubwira, utagira ijambo muri wewe, urumva utagira, ukumva nyene ivy'agakiza ni ibintu bisanzwe. Oya, reka kwiyorobeka, reka kudakonja ntubire. Kizwa ugeze mu bapagani, ukizwe babimenye kukijijwe. Agakiza kawe kagaragarira abantu bose, abo mwiganye bamenye kukijijwe, abo mubana bamenye kukijijwe, abo abamuvukana bose na mama na papa bose bamenye kukijijwe. Apana kwiyorobeka ugeze muri bucusa naho umengura kadepoje. No, kagendane, kagaragarira abantu bose. Nikigwanishwa kidasanzwe. Waruzi yuko wamwigeme ni wagaragaza agakiza kawe, hari umuhungu ashobora kuza yagira kubwire ibifyorogota agacatinya yagira kubwira ibijambo canka abamama. Erega n'abamama hari habubahuka, n'umumama yubatse ukabona baramwubahutse. Hari abatisonera ugasanga barahangaye n'abamama bakuze. Waruzi yuko udakijijwe uzaguma wigirisha reka mubwira uti ndakijijwe, ariko kandi ntuzurinde no kubimubwira, abibone. Inyifato, imvugo abibone kukijijwe, atinya hunge yiruke mu izina rya Yesu, kuko uwo aba ari igitero c'abadayimoni. Nuko rero Imana ibahezagire, ibahe umugisha, ibagirire neza. Nukuri mwambara ibigwanishwa, nidutsindwe, nitundeshwe na Satani, kandi twarahawe ibikwiye byose kugira ngo tube abanesha. Hari haho Paulo yavuze ngo mwambare umwami Yesu. Nagira mbaze umuntu atarambara umwami Yesu, umuntu atambaye inkofero y'agakiza kagaragarira abantu bose, nagira ndamusabe aduze ikiganza. Hari no kuvuga ngo umuntu atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, uze umwakira kugira ngo uce uhabwa ibigwanishwa. Umaze kubihabwa uzoshobore guhagarara udatsinzwe ku munsi mubi, kuko ari kagendagenda yifuga nk'intambwe, arondera kurotsa we utaramwakira. Nagira ndagusabe, nimba arinda arotsa abamwakiriye babifashe minenegwe, hari akantu utaramwakira. Reka rero nimba utarakira Yesu, ndaguhaye ikaze. Taka kanya tubanze dutangurane n'uwakira Yesu. Nimba hari uwundi muri mwebwe yakira, hari uwundi atari bwakizwe, atari bwakire Yesu, mwarimwa Yesu aguha umugisha. Musubire mwaya majambo rero, muvuge ngo mwami Yesu, ndasabye imbabazi kubw'ibyaha byose nakoze. Ndasabye imbabazi
ku byaha byose nagendeyemwo. Ndatahura ko wavuye mu ijuru utanga ubugingo bwawe kugira ngo nshobore gukira ibyaha. Warakoze. None ndakwakiriye ngo umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Kuva ubu ndizera kunesha kuko ndakwakiriye nk'uwanesheje. Ndahakanye ibikorwa vya Satani n'imigambi yiwe yose. Sinzobisubiramwo ukundi. Ntazosubira kundongora no kunganza. Urakoze mwami Yesu, ndaguhaye ubugingo bwanje. Dusengera aba bantu n'aba bose kumbure bari baraneshejwe kugira ngo bagire inkomezi. Ishengero twese tuvuye hasi, ndabizi neza ushobora kuba byarakugoye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nubwo utateye intambuko ngo ushike hano, ariko aho uri wisabira inkomezi. Ico cyaha gikunda kukwizingirira ko wisanga wakoze ukongera ugasanga wabiguyemwo, wavuze ngo sinzosubira ugasanga wasubiriye. Nagira ndagusabe ngo kuva uyu munsi wambara ibigwanishwa, kandi Satani ntazosubire kukunesha, ahubwo witegure kumunesha. Umubiri ntukuneshe. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kubw'aba abantu bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Bagirire neza, ubahezagire, ikiganza cyawe kibabeko. Urugendo batanguye batangurane nawe mu izina rya Yesu. Ubashoboze kubandanya urugendo, bazorangiza amahoro. Ndugaje ibyo baca intege kugira ngo nibarangize urugendo ari inshuti, arababanye, arabagenzi. Ndugaje ntibakabaca intege mu izina rya Yesu. Ndugaje isi ntiwongere kubakwega mu izina rya Yesu. Umubiri Satani nibyongere kubakwega ukundi, ariko baneshe, bambara umwami Yesu Kristo, babandanye urugendo, baze barusozera amahoro, bagenda bakora ivy'Imana igomba. Ndasengeye n'aba bantu bose bari barasubiye inyuma ngo ubagirire neza, bambike inkomezi mu izina rya Yesu Kristo. Ibi byaha byabizingiriyeko mu izina rya Yesu ndacagaguje iminyororo yose. Mwami, ndabasengeye kuva uyu munsi baba banesha Satani n'ibikorwa vyiwe. Kuva uyu munsi baba banesha umubiri. Kuva uyu munsi baba banesha isi. Mu izina rya Yesu Kristo ubagirire neza, ubashoboze, ubahe kunesha. Mana, kuva uyu munsi bagira inyota n'ishaka mwami Yesu yo kwambara umwami Yesu, kwambara ibigwanishwa Imana yatanze kugira bashobore guhagarara badatsinzwe, ntibazosubire kuneshwa ukundi, ariko baba banesha. Umuntu wese yaramaze imisi aneshwa ntazosubire kuneshwa. Abaneshwa n'inyota y'inzoga, ndasenze ngo inyota ihagarare mu izina rya Yesu. Abaneshwa n'ubusambanyi ndabushize ku iherezo mu izina rya Yesu. Abaneshwa no kubesha ndabishize ku iherezo mu izina rya Yesu. Abaneshwa n'ugwanko mu izina rya Yesu ndabihagaritse mu izina rya Yesu. Abaneshwa n'ishavu riragahera mu izina rya Yesu. Abaneshwa n'inzigo ndayishize ku iherezo mu izina rya Yesu. Abaneshwa no kwidodomba biragahera mu izina rya Yesu. Mwami Mwana, abaneshwa n'amacakubiri ndabasengera ngo aranduranwe n'imizi muri bo mu izina rya Yesu. N'ibindi bitandukanye mu izina rya Yesu bigenda binesha abantu, kandi bikabatera kwankana n'Imana, bikabatera kudakunda Imana, bikabatera kwisanga ivy'Imana umengo ntibirinjira neza, umengo naco bibabwiye. Mu izina rya Yesu Kristo ubagirire neza. Umuntu wese kunesha, umuntu wese agende yambara ibigwanishwa Imana yatanze kugira ngo twame turabanesha muri vyose. Urakoze, turagushimiye, turagukomeye amashimana, tugiye kuduha kunesha muri vyose mu izina rya Yesu Kristo. Amen.